Eka ndabaramutse n'abahe n'ikaze mwese mukunda amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu. N'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane. Amakuru atandukanye avugwa mu binyamakuru ivyagiye baratangazwa ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru tuvana mu masoko yacu atandukanye n'ibindi vyinshi babigaruka ko irya nino turavyegeranya maze mukabikurikira umunota ku yundi. Ingingo nkuru zigize ano makuru zikaza kugaruka kubirabana n'ifungwa rya Procureur General Merveille de Dieu Cishahayo yarayinjiye ibohero rikuru rya Mpimba. Turaza kubaha idonido tubabwire nico amasoko atandukanye yemeza ifungwa ry'umushikiriza manza mukuru wa sentare isubiramwo imanza. Turaza kubabwira ico yagirizwa. Muri komine Muyinga imyidogo y'abanyagihugu bo ku mutumba Mizuga, turaza kubabwira inyuma y'urubura rwononye vyinshi hari amashirahamwe ariko arafasha abanyagihugu bo ku mutumba Mizuga zone Cumba muri komine Muyinga. Abanyagihugu ba Mizuga bakaba bagiriza umukuru w'umutumba n'umukuru wa zone ko bandikishije amazina atariyo kugira bibe imfashanyo cane cane izizotangwa na World Vision, basaba iryo shirahamwe kubanza gusuzuma neza intonde zabo rigira rifashe. Turaza kubaha ubutumwa bw'umwe mu banyagihugu yatwandikiye. N'izindi nkuru zitandukanye ndaza kugenda ndazibashikiriza. Turaza kubabwira n'akabazo k'umunyagihugu yibaza kubera iki amasoko yugarakare mu Burundi, turaza kubigarukako. Imbere yuko twinjira mw'idonido ryano makuru, turabipfurije abavukanyi bacu bo mw'idini rya Islamu ukwezi kwiza kwa Ramadani. Mwese mubandanye kugira umunsi mwiza. Kano makuru yacu tuyatangurire kuri hino irabana n'iyi myidogo y'abanyagihugu vugwa muri komine Muyinga. N'imyidogo y'abanyagihugu bo ku mutumba Mizuga ni inyuma y'urubura rwononye vyinshi. Hari amashirahamwe ariko arafasha abanyagihugu bo ku mutumba wa Mizuga zone Cumba ni muri komine Muyinga. Abanyagihugu ba Mizuga baragiriza umukuru w'umutumba n'umukuru wa zone ko bandikishije amazina atariyo kugira bibe imfashanyo cane cane izizotangwa na World Vision, basaba iryo shirahamwe kubanza gusuzuma neza intonde zabo rigira rifashe. Umunyagihugu waho yatwandikiye ati: ndabaramukije, jewe mba ku mutumba wa Mizuga ni muri zone Cumba komine Muyinga mu ntara ya Muyinga. Mu misi iheze umutumba wacu warahuye n'ivyago vy'urubura rwinshi cane rwononye imirima n'ibindi. Abagira neza bagiye baragerageza kutugarukirako cane cane Odideme, World Vision na Islamu. Ikitubabaje n'ingene abaturongoye bariko baravyifatamwo nabi. Abo n'umukuru w'umutumba Salvatore Nzigamasabo asanzwe azwi mu manyanga menshi cane, be n'umukuru wa zone Cumba Shabani nimubona we arazwi gose kuko aramaze imyaka irenga 10 avugwa mu mabi atagira uko angana. Igihe Odidemu yaza gufasha yasanze intonde ziriko amazina menshi y'abantu batava kuri uno mutumba. Iciza Odideme yakoze nuko yabanje gusuzuma intonde bari bayihaye maze amazina y'ububeshi irayakuramwo. Ubu naho twiteze imfashanyo ya World Vision. Abenegihugu bari kwitera ubwoba ridasanzwe ngo uzohirahira agasubira kwerekana amazina y'abatarimwo azibonerako. Uko ibintu vyifashe no kuvuga chef de zone Shabani nimubona afisemwo amazina 30 atariyo, mu gihe chefu de Coline Salvatore Nzigamasabo nawe afisemwo 15. Bonyene bihigiye amazina barayaronderera karangamuntu zerekana ko bava ku mutumba wa Mizuga, hama bumvikana n'abasore n'inkumi kuzokwitaba ayo mazina umwe.
umwe mu bazokwitaba ayo mazina azohembwa ibihumbi 10. Urumva igikorwa c'abo bantu ni ukwitaba ayo mazina bakaca bahembwa ivyo bihumbi 10. Aho ni mu gihe World Vision nayo itegekanya gutanga ibihumbi 450 ku muryango mu kiringo c'amezi 3. Muca mwumva Shabani na Salvatore bategura kuronka uburyo bugenewe imiryango 45. Ivyo vyose bakabikora babanje gukura ku ntonde bantaho nikora, abatama n'abatamakazi n'abandi bari bakwiriye izo mfashanyo. Bakuyemwo abo bavuga ko batagira ijwi ngo batazoshobora kuja kubaza impamvu barenganijwe. Aha munyumve neza, Shabani nimubona na Salvatore Nzigamasabo bishiriyeho amazina y'abantu batabaho bayakorera karangamuntu, hanyuma barondera abazitaba ayo mazina. Abenegihugu nabo batewe ubwoba ko uwuzohirahira akavuga ko ayo mazina atabaho bazoca bamuhinyanyura ubwo nyene. Murazi ko muri iyi ntara Shabani nimubona yigize akamana, nta mutegetsi n'umwe amwubahuka. Tweho abenegihugu nta n'uwocira amate, nta womenya irengero ry'uwo hirahira akabikora. Ico dusaba World Vision nuko yoja muri ODDM ikabaha intonde yakoreyeko kuko zikozwe neza. ODDM yarishikiye kuzisuzuma iramenya abakwiye gufashwa vy'ukuri, ikuramwo amazina y'amanyanga bari bayihaye. World Vision itabikoze gutyo izofasha abatabaho isange yirengagije bantaho nikora bukuri. Turasavye mu dutangire buno butumwa aho iwacu ntawe dufise yo kubahuka guhangana na Shabani nimubona, kumbure mubivuze bizoshikira abo vyega babikorereko. Murakoze. Ubwo butumwa bw'umwe mu munyagihugu yatwandikiye muri komine Muyinga avuga ako karenganyo n'amanyanga ariko araba muri ivyo bikorwa. Mu gutangura no makuru nari nabikubwiye, Procureur General Merveille de Dieu Cishahayo yinjiye ibohero rikuru rya Mpimba. Muti yoba yazize iki? Amasoko atandukanye aremeza ko umushikirizamanza mukuru wa sentare isubiramwo imanza kuri Rudapere ya Ntahangwa yaraye ijoro rya mbere mw'ibohero rikuru rya Mpimba, aho mu Mpimba yasanzeyo icegera ciwe Anastase Habonimana cari kimazeyo indwi. Abo bategetsi boba bagirizwa kwiba umurundi aba mu mahanga yobaheruka guhagarikwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Abo bategetsi boba barahagaritse uwo murundi baca kumvo y'amatohoza bajana amadolari 74,000 bamusanganye, ariko mu cegeranyo banditse baremeza 64,000. Hageze kumusubiza bamuha 10,000 vy'amadolari gusa. Nta muco ukwiye turaronka ujanye n'ivyo yagirizwa, nitwamenya gishasha tuzobibasangiza. Ku ifoto ni Procureur General Merveille de Dieu Cishahayo. Inkuru yahavuye yemezwa mu itangazo ry'umushikirizamanza mukuru wa Republika Sylvestre Nyandwi. Sylvestre Nyandwi akaba yamenyesheje ko Anastase Habonimana yafashwe ku wa 15 za kuno kwezi kwa gatatu 2023, mu gihe Merveille de Dieu Cishahayo yafashwe ku wa 21 z'ukwezi kwa gatatu 2023. Mu zindi nkuru nari nakubwiye ko hari abanyagihugu bibaza kubera iki amasoko yugara kare mu Burundi. Hari umurundi yibaza impamvu amasoko menshi yugara imbere y'isaha 12 z'umugoroba kandi ariwo mwanya bavuye mu buzi baba bakeneye kuja gusoma. Yanditse ati, mwaramutse canke mwiriwe mwese bivanye naho muherereye. Uno munsi nipfuje gufata kano kanya ntange umwihwezo wanje
nagize ku kibazo c'amasoko haba ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu, kuko nasanze ahatari hake ico kibazo kiriyo. Hariharije ibintu vyo kugara isoko imbere y'isaha 12 z'umugoroba, ariko ugiye kuraba ingene isoko zugarwa n'inguvu bitwara uraza kubona ko hari agahaze. Aho maze kuja muri Kinama, aho nakuriye Kamenge, Gasenyi, hafi y'aho mba ubu Kotebu, Centre Ville, uza usanga hageze umwanya wo kugara haba bino bikurikira: abadandaza ntibashoka bugara kuko biboneka ko baba bagishaka kudandaza. Nko mu Kinama hoho ndibuka ko wasanga bashizeho itegeko ryo guca bugara isoko ku buryo wahakwa gusanga bakugaraniyeyo, kubera ko abadandaza baba badashaka kugara baca bahitamwo kwegeranya ibidandazwa vyabo bakaja kudandariza hanze. Ibi birahungabanya umutekano ku rugero rwa mbere, kuko jewe nkaho mu Kinama n'ahandi maze kuja wasanga guhera isaha 11:30 ari amasaha y'ubusuma no kunyuruza ibintu bitandukanye ku mabarabara twita amapave. Abaguzi baba bakiza gusuma, mbere bakiyongera gusuma uko vyari bibiri. Ntawe utayobewe ko aha mu Burundi abajurnalier bakiri benshi, ni ukuvuga ko tugifise umuce w'abantu agashahara kabo bakaronka ku munsi kandi ku masaha y'umugoroba. Ibi birasigura ko hari umuce munini w'abaguzi bo ku mugoroba. Uruhombo rudasanzwe nirwo uhasanga. Uruhara umuntu ariko urahura umuntu ariko aragabanura ibiciro cane kugira ibidandazwa atwaye hanze y'isoko bisohoke n'ingoga, kuko atako afise aza kuvyinjiza ngo abibike indani mw'isoko. Naravuganye n'umuvyeyi umwe adandaza irengarenga, aransigurira ingene zihora zimuhombera iyo azitwaye hanze. Narumiwe. Gushika ubu rero sindatahura igituma amasoko yugara kare. Naregereye abajejwe intwaro mbabwiye ko ari imvo z'umutekano, bambwiye ko ari imvo z'umutekano, ariko nanje ndamubaza nti burya harya baguma badandariza hanze hoho ivyohungabana. Ikiyago twagize cashitse aho tubona ko bikwiriye ko amasaha amasoko yugarira ko yongerezwa, bibaye ngombwa amasoko agashobora agakora amasaha 28 kuri 28, hama hakongerezwa umutekano ku masoko, mbere hagafatwa n'izindi ngingo zikinga iterabwoba, ubusuma n'ubugizi bwa nabi ku masoko, nko gukurikirana uruja n'uruza. Abavuga ko Abarundi ari abanebwe sinkibishigikira cane, ahubwo Abarundi barakeneye intonde zimwe zoborohereza mu bikorwa n'imyuga yabo, kuko ndazi ko hamwe vyobaho hari Abarundi batoba bakiryama. Ibi bikora kubunguruza abantu ku mapikipiki, abanyonga amakinga, amasaha y'akazi narwizwe, hama ingingo zihadikiriza umutekano zibe nyinshi, ariko abantu bari ku kivi ariko ko iyo bikora leta irunguka kandi ni igihugu kikunguka. Ngivyo rero kimwe iciyumviro c'uyo munyagihugu yashikirije, akaba yavuze kubirabana nuko amasoko yugara hakiri kare mu Burundi. Wewe urabivuga iki? Ja muri commentaire maze utubwire.